Hey, guys, je tweet à partir de Minova. Je suis à Minova, comme je peux être à Bakadjouma, je peux être à Befalé et tweeter une information de Moujimaï, de la commune de Nganza, Kananga. Alors, il faut apprendre à bien lire et respecter surtout les signes de ponctuation. C'est très important. Merci. Yes, nkuko muhejeje kuvyumvira muri kano karere se dutanguranye uno mugabo ku batamuzi numwe nkunze kubabwira yitwa Steve Wemby. Unyaragashije kuri Twitter urakuza gusanga uno mugabo ari umwe mu bamamariza canke mu bashira imbere mu bavuganira no bongera bashigikira cyane ibikorwa bibi byo bugome n'ubwicanyi ubusambanyi kwica no kwiba hari amurasirazuba bwa Kongo. Steve Wemby ari mu bwato aja Minova. Ari muri Minova aho bose bariko baragenda birundaniriza indongozi nyinshi nkuru za AFC M23 zoba zisigaye zigihema zibaritwa muri Minova muri no mwanya tuvugana. Ibi muraza kuza kubaza Fleury Patriote bako baja muri Minova kubera iki aha ni mu gihe haciye imisi igera kuri 3 twumva ko izi mbwebwe za Sarambwe RDF inkotanyi abasogosi AFC M23 Red Tabara twigwaneho bariko baragenda bikura mu duce tugenda dutandukanye hano mu burasirazuba bwa Kongo, ariko kuva ico gihe ntwaye tuzi neza na neza bajahe impamvu ibatera niyihe turaje tuyirabire hamwe, ariko nituza kwirengagiza kandi n'ayandi makuru ariko aragenda aravugwa hirya no hino kumva zuko twiriwe atamakuru tubashikirije tuje muri ano masaha canke muri uno mugoroba twegeranije amakuru adasanzwe aho ibiriko biravugwa n'ibiko birako mirongo y'urugamba bigenda bitandukanye tugenda turabibashikiriza gatanu kuri gataro. Mu muje wa Goma naho nyene uwo bita meya canke gouverneur wa Goma yavuze ijambo ritoroshe kandi utahura aratahura. Vyose turaza kubirabira hamwe akanya kadukundiye. Reka tugaruke neza na neza mwidonido inyuma ya kano karuhuko. Nongeye kubaramutsa ndabaha ikaze bakunzi ba Fleury Podcast TV mwiriwe na mwaramutse bivanye n'umwe wese aho adukurikira canke muri ko muradukurikira muherereye dukengurukira cyane abasanzwe badahengeshanya kudukurikira no gukurikirana ibiganiro bica kuri no mbonesha kure yanyu yo kurubuga ngurukana bumenyi ariyo Fleury Podcast TV muherereye mu gihugu c'u Burundi mu karere ka Yase muri Afrika, Aziya, Amerika, Oceani, Iburayi eka mufuruka zine zisi. Reka ano makuru tuyahere neza na neza mu muji wa Goma. Mu muji wa Goma ibintu ntivyoroshe cyane naho nyene hariho uduce tugenda dutandukanye bariko baragenda baravamwo, arico gituma umuguverneur canke bita meya buramatari w'umuji wa Goma yaciye yirukira kugira inama n'abakongomani babarizwa muri uwo muji. Inama yari igamije iki? Inama ubwa mbere yari yo gutangura kuborohesha mu mutima abatahuza ko ivyo AFC M23 iri kirakora ngo bariko barubahiriza amasezerano canke ivyavuzwe canke ivyo basinye mu Washington itariki zine z'ukwezi kwa-12 batubahirije, ariko bagiye kubahiriza inyuma yaho bavuye i Washington nyene haho hari haserutse cane ku muco wo butabaye mwiza canke tutashoboye kubashikiriza ku mwanya nuko itariki 17 itariki 18 twarababwiye ko hari harengutse intumwa za Kongo n'intumwa z'u Rwanda. Rero muri izo ntumwa harimwo urwego rw'igisirikare n'izindi nzego zigenda zitandukanye. Urwego rw'igisirikare rero bararubwiye Noir Silbre mu ndome nkuru ivyo rutegerezwa gukora harimwo gusubira inyuma no kuva mu miji igenda itandukanye, naho AFC M23 baciye basaba ko ngo amakuru avugiwe muri iyo nama ya itariki 17 n'itariki 18 nyezina atoja ku mugaragaro. Mwarabonye ko twabona gusa Buros avuga ko Amerika itanze ultimatum yuko baba bavuye gushika itariki 31 z'ukwezi kwa gatatu. Mwarumvise waserukiye u Rwanda ivyo yavuze, waserukiye RDC ivyo yashikirije, ariko amakuru ahari yimbitse nuko bategetswe kuva mu muji bategetswe kuva mu burasirazuba bwa Kongo atagisabwe. Twe tugeze kubibabcishirizamwo bategetswe kuhava, hanyuma leta ya Kongo nayo ishire mu ngiro ivyo yiyemeje vyo kuneutraliza canke gutraka
kurondera hasi hejuru uwo bayitwa canke igisigarira ca FDLR. Muri iyo rero nzira rero twagiye turumva bava za meti nko muri Warikare hoho basa no kumengo bariko bararangiza ko hava hose kuko uduce twinshi twa Warikare bariko baratuvamo. Za Rubero mwarumvise karoho hatangiye kuboneka ayo makuru. Rero muri Goma meya yababwiye mu ndome nkuru ko ngo bariko barasubira ibirometero 30. Namajambo ya meya video ndayifise candaye bashiramwe mu kanya mu vyiyumvire, ariko ntanguye gusasira mu Kirundi kuko naye karabishikiriza mu Kirundi, murazi hari akunda kuvuga mu Giswahili no mu Gifaransa. Rero meya avuga ati AFC M23 mbwebwe za Sarambwe tuko dusubira inyuma ibirometero 30 nkuko twavyumvikanye, kandi ashiraka ikinyoma cyo kubesha avuga ngo mu vyo twarumvikanye ko na FRDC nayo nyene subira ibirometero 30. FRDC subira ibirometero 30 ivuye hehe? FRDC iri mu muji wa Uvira neza na neza hano tuzi kiri iri mu muji wa Uvira. Eske atari kinyoma no guhimba no kudendekeranya amajambo y'ibimaramara. Donc yabuze kunyera sigurira abanyagoma erere babataye mu ndaza kuhashikanaho nyene kuko ubu nivyo biriko biratera induru mu rasirazuba bwa Kongo. Ejo naho muzokumva AFC M23 izimbwebwe za Sarambwe RDF Red Tabara twigwaneho bazinze birago burundu bagasubira mu Rwanda. Izindi yane hazotangura habeho klima nk'iyindwi itameze neza mu rasirazuba bwa Kongo. Turabishikako nico gituma yiruka ivyamunaniye gusigura kuko abene gihugu bari ngaho cyane abo muri Goma bafise ubwenge. Muri buko umugore yabajije mbega mwebwe ko mwaje muvuga ko muje kuvuganira abatutsi canke kuza kuvuganira abanyamurenge, ikindi naco mukaca mudushira kuko natwe atangorane tuzogira muje muri abanyamahoro mushaka gukora uburongozi bubi no gukosora ivyo Cisekedi vyamunaniye. Ni kubera iki mu buzima mukora canke mu buzima mutanga mu buha abanyarwanda gusa? Ni kubera iki ku mabariyeri atotse tagisi aya mabariyeri communale ya matagisi no ngahane wacu mu Burundi turakunze kuyabona? Kubera iki ajya mabariyeri akora k'abakobwa b'abanyarwanda kazi gusa? Kubera iki mu mabiro aho tuza tuje gutanga ivyitwa karamahera ahantu hose bitwa kari recouvrement canke ama recette canke ama reveni, ikintu citwa ifaranga cose mwagisize nk'umunyarwanda? Ntitwigera tubona umupolisi w'umukongomani mu muji wa Goma, ntitubona umusirikare w'umukongomani mu muji wa Goma. Iki gihugu ni c'abanyarwanda. Uyo mugore ntiyaraye muri buka ko ikiziga cyo catowe muri Iraki Kivu. Rero abanyegoma ubu ntibakibahenda, ariko yagerageje gucisha kure na kure, arananirwa kuvuga ko bariko barava mu burasirazuba bwa Kongo. Acavuga ngo na FRDC izova aho bari muri no mwanya tuvugana basubira inyuma ibirometero 30. Ahantu twese tuze FRDC iri neza, iri adresse ubaza bakabajije umu FRDC ari he neza na neza ni muri Uvira. Eske FRDC izova muri Uvira ibirometero 30 igarukire kubera iki? Uwo babwiye ava muri Uvira si umukongomani, babwiye umuntu uwo babwiye ava mu burasirazuba bwa Kongo muri Antunga si umukongomani, babwiye umunyarwanda, babwiye RDF, babwiye igisirikare cy'u Rwanda cambaye mayo ya AFC M23 mu burasirazuba bwa Kongo muri Goma, Bukavu na handi hose. Babwiye igisirikare cy'u Rwanda na Red Tabara, babwiye igisirikare cy'u Rwanda n'abandi bose boba barakinye imitwe yo kwita utuntu tutu zikya zose za MDKC n'ibindi byinshi. Babwiye Kagame kuri ingabo zawe mu burasirazuba bwa Kongo utahi wanyu, urekera akarere Cisekedi FRDC bironderere izo FDLR muvuga hanyuma bazibazanire. Iki nico batariko baradimeta. Rero tugarutse kuri direction canke kuri destination yako barafata, byagaragaye canke byamaze kumenyekana ko ariko baraja ahitwa muri Minova. Ugereranije Minova na Rubavu canke Minova n'u Rwanda ni hagufi na hagufi. Birashoboka ko bariko baravuga ko bariko baraja muri Minova nkuko byagaragaye no Steve Wemba bivuga, ariko bakaba bariko barajabuka mu Rwanda. Naha amafoto canke ama video tutarayaronka, ariko ndibaza neza ko ushoboye kubesha umuntu rimwe ntumubeshi ibihe byose, kandi bavuga ngo nuwakoreye ivyakorera munsi y'urutara byaramenyekanye. Ndibaza ko uno munsi babiduhishije ejo canke hirya ejo amayimaje tuzotegezwa kuyaronka, kuko kenshi nivyo dukunda kuronka biva muri bo nimba vy'ukuri ko barataha mu Rwanda. Swat
abanyarwanda hariya za Rubavu n'ahandi bazoduha ayo ma image canke bo nyene ubwabo bayaduhe. Ariko ikintu kisa gihari cyo kwizera nuko ngo bariko baraja muri Minova. Aha naho ugereranje rero Minova uva Warikale, uva za Goma, uva za Bukavu ni birometero birenga 35. Hariho nka hari birometero 60, hari birometero 40, hari birometero 30 na bingahe. Donc uravya amarigima bariko baratanga na marigima y'ibimaramare y'ibinyoma, aho bariko baravuga ati ngo tuko turasubira ibirometero 30. Ivyo 30 mu nama baherukamwo yitariki 17-18 nta na hamwe vyanditse, aho babivuganye haba mu masezerano basinye Washington hose burose mu majambo yavuze ati ve mu burasirazuba bwa Kongo. Ntiyavuze ngo je mu birometero 30. Uharuye kuva za Goma canke mu tundi duce tubareko baravamwo uja mu ufata ibirometero 30 uja za Rwanda abantu baba bamaze kugera muri Rubavu. None nimba bababwiye musubira ibirometero 30 ntumva ko bababwiyeje mu Rwanda. Rero baciye muri direction ya Minova kumbure kugira bazimanganye basohoke officiellement bigume vyitwa ko bari muri Minova canke aro bagiriye repli strategique nko bo bariko baravyita. Mbere ngire ko ndababwira ko hariho nabandi bahurikiye mu nshira hamwe risanzwe gemeza canke rivuganira ari hayagiza AFC M23 ko ngo batareko bararota bava mu muji wa Goma canke burasirazuba bwa Kongo. Reka twaza twumvirize ijambo rya gouverneur wa Goma kugira ntimwiyumvire ko ivyo niko ndavuga bikora sunuka umuyaga canke ndiko ndabiyorayora aho ndabikuye hariho hose. Reka dukurikire gouverneur wa Goma hama tubandanye nibikurikira. La première des choses, nous sommes retirés à Uvira. Tukamata Uvira tukarudia. Leo tuko narudia nyuma hapa Mugrano. Ili ishaingiete population. Bwana, biko sema tulikuwa nasema ndio kweli. Abantu bano mukandisha chaiva vriyeni. Hapa si hatutatoka. Yeye Felix jeshi yake tarukile 30 km itarudia kule. Na sisi turikile 30 km. Chio yetu kunafanya. Usudi maintenant tende kutable négociation. Maintenant on a changé négociation natoka Doha tunataka enda Suisse. Wanasposer ma condition. Mbele ya kwenda kuikala kutable négociation, OK, vous respectez ma position. Tunasema pale sisi tunapenda amani. Turikile 30 km. Chio kwetu tunafungia sasa. Tuchunge basi. Twende ongea. Il ne veut pas respecter parce que pale wavoye bazalendo déjà washafika na washanja wa watu. Hata respecter. Ataleta vile vitu watu. Anakuja na wale bazalendo wananja wa watu hapana. Mambo wafate sasa. Watawafuata sisi tunafuata kwenye ile silaha iko natokea. Utasikia sie wale kuni. Jovi, mais kama napenda tuikale OK, allons Suisse pour résoudre les causes profondes ya hii conflit shida ishi par la voie pacifique. Tuko tayari. Akaleta mkono ya amani, OK. Tutakamata. Yes, nkuko mwajeje kuyumvira uno ni meya canke gouverneur wa Goma amajambo ahejeje gushikiriza murumva ko nagerageje kubisigura mu Kirundi ariko we yavuze neza na neza ntimugira ubwoba ko nakuriya arashiramwo n'ibirungo vyiwe n'ibinyoma vyiwe ariko turi hano kugira tuzoze turabafukura tuba beshuza uko niko byifashe. Ariko reka tubameshe kandi ko ahitwa Kibumba hagaragaye amakamyo canke ibibeni ibibihoho vyuzuye ivyo vyuzura ngira n'ubutare bariko bariba n'ibindi bintu bariko baragenda bariba mu mijigende itandukanye aho abashoboye kuzibona abatashoboye kubona neza bigaragara aya mabeni yaratwaye iki ariko yareka arasohoka mu burasirazuba bwa Kongo aja hariya mu Rwanda nkuko bisanzwe ku gikorwa cyo kwiba ariko basanzwe babikora ico kibatunze nababwiye ko ibice 70% n'ibirenga umunyarwanda yemera zigukarikira aze hano mvuguruze 70 n'ibirenga biva mu burasirazuba bwa Kongo. Nico gituma Kagame yakoresheje ijambo ngo azopfa agwana. Uko bisanzwe nababwiye igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ni igihugu cy'umugisha. Muno mwanya turiko turakora kino kiganiro mwumvise ko hamaze kucuncumuka umugisha nakavura nimwumva amajwi bitariko biragenda neza canke imvura yivanze muri ano majwi ndiko ndabashikiriza muri kino kiganiro mumenye ko ari imvura idushwayemwo itubiranye no kuko turakona kino kiganiro. Rero ndabakengurukire ndangiza ndabashimira kandi mukomeze no kunsabira kuko ntibiko biroroha. Marimaze umwanya utari muto ntameze neza ngira murabona
amaso ntameze neza nafuye kurinduka kuza imbere yanyu kuko twaramaze kumenyerana twaramaze kumera nk'umuryango haragera igihe ntariko ndakora ibiganiro ndabakumbura ariyo mpamvu nemeye kugaragara uko nyene ngaragara imbere zanyu naho ntamerewe neza ikibazo c'amaso n'ibindi byinshi ariko mvuze ati ntiryorenga tutavuganye nico gituma twabegeranirije ano hamwe mu makuru yiriwe amakuru ni menshi ndabizi ariko aya niyo twashoboye kwegeraniriza mwarahezagiwe mugire umunsi w'isabato mwiza naho nkotse ikiganiro warangiye abakirisu namwe wa Mungu mwiza ku munsi w'ejo mugire weekend nziza ndazi kibandanya naho gutaha